Mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye. Turabahaye ikaze kw'isanira nyamugayo aho tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru avugwa hariya muri Russia no muri Ukraine. Twamenyesha ko Perezida Vladimir Putin wa Ukraine we asa n'uko aratanguza intambara y'isi yose nk'uko uwitwa Vladimir Zelesky yabivuze mu ijambo ryiwe. Yavuze ati asa n'uko aratanguza intambara ya gatatu y'isi yose nubwo abantu batabibona. Ati jewe narabibonye bivanye n'ibikorwa ariko arakora, aho ashaka ko ndamuha ibice birenga 200 by'uduce twa majaruguru n'uduce tw'amajepfo agashakamwo pourcentage. Nkaca nibaza kuki asa n'ugomba gushora intambara ku isi yose, azokuraho inguvu nimba ata bihugu bimuri inyuma bizomushigikira. Uko niko Vladimir Zelesky avuga. Dusa n'abacisha amaso gatoyi mu nyandiko zimwe zagiye ziracicikana, haba kuri za BBC, haba ku za Fox News n'ibindi bimenyesha amakuru bigenda biravuga ko Vladimir Putin asa n'uko aratera ubwoba isi yose ku gitugu, ariko ngo akibagira yuko yatakaje ingabo nyinshi mu rugamba. Ingabo zirenga ibihumbi byinshi cyane zapfiriye ku rugamba, zisa naho ziko ziragwanira utwo duce twa Vladimir Zelensky. Putin niko yibwiriye Zelensky ati aha ko ntsindwa jewe nopfuma mpfa canke nkabona natsinze kuko sinzigera ntsindwa n'undi munsi. Ariko nawe avuga ati ndemera neza na neza ko Putin yashatse gutanguza intambara y'isi yose hagati y'abavukanye, kuko nta kuntu jewe nk'igihugu kibanyi twari gusamburana ngo dupfe ibice 200 by'ubutaka kandi dusa n'ababanyi. Vyerekana neza na neza ko yashatse guhamagarira isi yose mu ntambara kugira ngo haboneka bari ku ruhande rwiwe n'abari ku ruhande rw'iwacu. Akarorero ka hafi, Putin yagiye ararokrita abasirikare mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, abasivili akabahindura abasirikare, aho twababwira mu Burundi, Kenya, Togo, Ghana, South Africa n'ibindi bihugu byose, no mu Rwanda hose yararokriseyo abene gihugu, aho bagenda babahenda bakabemera amafaranga ngo bagiye ku buzi, bashika bakabajana mu mikorere ya gisirikare n'ibindi bikorwa bigayitse. Vladimir Zelensky we arongera akavuga ko ibyo ni bimwe mu byaha by'intambara bibi cyane, kuko iyo bafashe mwe nabo bantu bagiye kugwanira ico kindi gihugu babafata nk'ahari intwaro zatumwe kwica no gusangangura igihugu cyabo. Amakuru twabamenyesha nuko amakuru yari yasohotse avuga ngo Abanyakenya bariyo barenga 200, ariko inyandiko zaje guseruka zivuga ko abarenga 1000 aribo bagiye kugwanira Burusiya mu ntambara ya Ukraine. Nayo abarundi 6 bobo bakaba ari bamwe mu bamenyekanye ko bari hariya muri iriya ntambara iriko ibera muri Ukraine. Abaganda bo ntibabarika kuko amakuru yabo ntakunda gutangwa cyane, ariko nabo ngo bariyo kandi cyane. Igihugu cyatanze benshi gisa naho coco kitagira ico kibivuga ko, kuko sicyo cyabarungitse, barirungitse aho bahendwa ngo bagiye ku mashure meza, ku buzi bwiza, bakabakangisha amafaranga, ariko bashikayo ngo ntibabarenza amadolari 60. Uko tubandanya kubisoma mu nyandiko zimwe bavuga ko ibiboneka byo birabishije amaso y'impemu niko abandi babivuga, usa nuko ubona ivyihishije. Akarero ka hafi, murazi ko amagaza yahora ava cyane mu Burusiya, ingano n'ibindi byinshi byahora biva hariya, amavuta, tuvuze amavuta y'imiduga, ibitoro, bisa nkaho vyugawe, aho hari nk'ibihugu bimwe bitakironka n'amavuta canke petrol byo gutwara abantu n'ibintu. Umuyaga nkuba warangiritse, ko murazi ko ibihugu byinshi bigikoresha mazutu mu bijanye no kongereza umuyaga nkuba.
Kubamenyesha kandi ko Vladimir Putin we aho yiraramiye ngo atarota ahagarika kurokita abantu kuko ngo baza ku bushake nta gitugu abashirako. Nayo Vladimir Zelesky we akavuga ko ibintu ariko arakora Putin bisa naho ari bibi cyane kandi ugaragaje kuvyiyumvira ni bibi kuko hari imiryango isigara mu kangaratete kuko uwiciwe uwiwe asigara ababaye nayo Putin we akaguma anezerewe. Bamenyeshe kandi ko kuri saneri nyankamugayo haca amakuru menshi agiye atandukanye y'ibi na biriya. Twobamenyesha kandi ko hariya muri Mexique nyuma yaho biciye ikihebe karundura cyahora kidandaza ibijanye n'ibiyavyabwenge habaye iturirwa ry'imiduga igiye itandukanye. Akarorero urugwamo mwumva n'ubwiyo miduga yarayituriwe. Aho abajejwe kuzimya bari baje kuzimya imwe mu miduga y'uwo mugabo kuko yaturiwe cyane kugira ngo ashobore kubona ukuntu bomwica. Uwo nawe se uwundi no wararongoye ikigo cyitwa CGNG no kuvuga yiciwe mu gikorwa cyitwa operation yo guta mu mburi yombi uwo mugabo. Operation yari yo kuraba ukuntu bomufata bakamushira muri gereza ariko ntibyakunze, byabaye ngombwa ko bamwica. Ari naco gituma hari kuri uyu uwa Mungu bamwita El Mencho yari we muntu wa mbere adandaza ibiyovyabwenge hariya muri Mexique yagiye iraregwa cyane nka kimwe mu bihugu bikunda kudandaza ibiyovyabwenge, ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitemewe n'amategeko, amadrugs n'ibindi bitandukanye. Tugiye kubirabira hamwe rero turabona neza na neza ko Mexique isa naho ikiri muri bya bihugu bikunda gukoresha amakokayine, amadrog, ariko kuko uwarasa no harongoye uruganda rubihingura kongera ukabitunganya ukanabidandaza yaraye atawe muri yombi. Turabashimiye mwebwe tubana umunsi ku yundi kuri Seneri Nyankamugayo. Tubatumira gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tubandanye tuhabana ijoro n'umurango. Murakoze naho gutaha. Imana ibagirire neza, mutibagira gutumira inshuti n'abagenzi kugira ngo nabo bashobore kumva ibijanye n'aya makuru turabashikiriza. Twibanda kuri politiki, tukibanda ku bijanye n'amagara y'abantu, tukibanda ku bijanye n'imibereho, imyororokere n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari igihe hazoza haraca n'ibiganiro biri mu zindi ndimi ariko tuzogerageza kubasobanurira. Murakoze, mugiraho mu mwubaho.